rero turiko turanezerwa ubuntu bwa Yesu Kristo. Iki ni igice ca gatanu mu bice turiko turiga igitabo c'Abaroma. Mu gice duheruka nagomba ndabibutse ko twabonye ihinduka ryabaye ku mwana w'umuntu. Iryo hinduka ryabaye ku buryo bwo kugirwa umugororotsi n'ivyagezwe canke kugirwa umugororotsi n'ubuntu. Nagomba kandi ndabibutse ko iyi ntahe uru rubanza rwari ruri muri sentare y'Imana. Hariko haraba impari nkuko masentare yose habaho impari, ariko izi impari zabaye muri sentare zari z'agakiza kacu gusa. Mu gice kigira kabiri cy'izi nyigisho haragaragaye yuko umwana w'umuntu yatsinzwe atagize inyisiguro ikwiye, yaratsinzwe. Ariko igihe yararindiriye igihano habonetse insiguro zishasha zigaragaza aho Kristo Yesu yapfuye ku musaraba, ibiganza vyiwe vyacumiswe imisumari. Ubwo rero yarashoboye kuducungura. Ubwo rero kwizera Kristo atari kwizera ivyagezwe, kuko ivyagezwe ntivyadupfiriye, ivyagezwe ntivyaducunguye, ariko Kristo yaraducunguye, rero vyaduhesheje ubugingo bushasha. Ngaha rero harahindutse ibintu vyose. Urubanza rwarutwagiriza, uruho bica bitangura urubanza rutuvugira. Rero muri uru rubanza harabonetsemo ibintu bihambaye bigaragaza neza yuko twakijijwe, twacunguwe mu kwizera. Ivyo turaba dufatiye ku buzima bwa Aburahamu. Aburahamu yabaye se w'abizera bose. Ngaha rero Aburahamu yashoboye kugira ukwizera n'imbere yuko ivyagezwe biza. Ntiyashoboye kwitondera ivyagezwe. Ubwo rero ivyagezwe sivyo byamugize umugororotsi, ahubwo yagizwe umugororotsi no kwizera. Bibiliya ivuga ko ukwizera ariko kwamugize umugororotsi. Turavuga rero ukwizera kuko ukwizera ni gihushane c'ivyagezwe. Ukwizera kuvuga ngo ndizera nkahinduka umugororotsi, mugabo ivyagezwe bivuga ngo ninashitse ivyagezwe niho nzocika umugororotsi. Rero turaza kuraba mu bice bikurikira ingene hagiye habaho impari no kudahuza kw'ivyagezwe hamwe n'ubuntu. Ico ivyagezwe vyananiwe, ubuntu burabishobora kugira umuntu uwera. Iyo niyo ngora niba cane kuba Kristo, ingene bagomba kuba Kristo ba munsi y'ivyagezwe, ivyagezwe bikabagora. Reka rero turabe noneho amahame ingene agenda arashirwa mu ngiro. Turabe rero mu gice ca kane umurongo wa gatatu mu gitabo c'Abaroma havuga ati, ivyanditswe bivuga ngo iki? Bivuga ngo Aburahamu yagize Imana ibimuharurako nk'ukugororoka. Ndakunda cane uyu murongo. Ntabwo havuga ngo nta kindi kintu kivugwa yakoze atari ukwizera gusa. Mu murongo wa kane rero hariho impari zumvikana. Hari ikibazo kivuga ngo yamara uwukora ingero yiwe ntayiharurwa ko nk'ubuntu, iharurwa nk'inyishu, iharurwa nk'impembo, nk'ikintu ahemberwa ico yakoze. Rero nimba ushobora kugira ico ukora kubwo kugororoka, kubw'agakiza kawe, Imana iguha agakiza nk'impembo. Nagomba ndakwibutse, ikintu cose duhabwa kivuye ku Mana tugihabwa ku buntu. Ntabwo dushobora kugikorera, ni ubuntu bw'Imana kugira ngo turonke agakiza, turonke amagara meza, turonke imigisha, turonke icyo kintu cose. Ariko rero kugirwa umwana w'Imana tubihabwa ku buntu, vyo ntidushaka kubikorera. Rero umuntu akoze aronka impembo nk'igihembo ciwe ku vyo yakoze, ariko uwizera ahabwa ku buntu. Rero ubuntu nibwo bugira uwizera umugororotsi. Umuntu ahinduka umugororotsi kubera yizeye, akabihererwa ubuntu, akemerwa imbere y'Imana. Rero hari umuntu akoze agahabwa ingero, ariko uwizeye ahererwa ubuntu. Rero ngo nkuko Dawidi ku murongo wa 6 ngo nkuko Dawidi nawe yavuze ubuhirwe bw'umuntu uwo Imana iharura kugororotse atari kubw'ibikorwa. Dawidi ahani mu Zaburi ya 32 umurongo wa 1 n'uwa 2 Dawidi yarabivuze ati, hahiriwe abahariwe ibigabitanyo vyabo, kandi ivyaha vyabo bigahishwa canke bigatwikirwa. Ku murongo w'umunani ngaha mu Baroma naho havuga ati,
hahiriwe umuntu uhoraho atazoharura ko icyaha ciwe, uhoraho atazokwigera yiyumvira ku icyaha ciwe. Ngaha murabona yuko Dawidi ariko aranezererwa agakiza, ako gakiza ariko aranezerwa na kari kagomba guseruka muri Yesu Kristo, kuko imbere uko Yesu Kristo aza ukugororoka kose abantu bagushikira kuko bubahirije ibyagezwe, kandi ntibyashoboka ko umuntu ashobora kubahiriza ibyagezwe byose. Impamvu umuntu atashobora kubahirizwa ibyagezwe byose suko byari binyantege nke, ahubwo nuko twe twari abanyantege tutashobora kuvyubahiriza, ntitwashobora kuvyubahiriza. Turabiraba mu gice gikurikira ku murongo w'9 havuga ngo mbega ubwo buhirwe buvugwa ku bahimbuye igikoba c'ubugabo bonyene. Ngaha rero havugwa hati, hari impari zivuga ziti mbega iyi migisha y'ubugororotsi ivugwa ku bahimbuwe igikoba c'ubugororotsi gusa, abafise baje ivuga ngo ndafise ico nakoze kigaragaza je ko ndi umugororotsi. Mbega ubwo bugororotsi nabo bonyene buzako? Ngaha rero muri izi mpari birashoboka umuntu akavuga atakishura ati impamvu Aburahamu yavuzwe ko ari umugororotsi nuko yumviye Imana akakebwa. Ariko hariho rero ikintu kivugwa cyane kigaragara muri uyu murongo, mu gice cya 4 umurongo w'10 niho havuga hati none kwaharuwe ryari, yari yarahimbuye igikoba c'ubugabo canke ntiyari bwagihimburwe? Ico gihe suko yari amaze guhimburwa igikoba c'ubugabo, ariko ntiyari bwagihimburwe. Ukwizera kwa Aburahamu ntikwamuharuwe ko amaze gukebwa. Ico kibazo rero kirakomeye cyane, kandi ibuka biriko biharirirwa imbere y'umucamanza. Umucamanza ariko arabaza iki kibazo, none Aburahamu yaharuwe ko ubugororotsi gute? Mbega nuko yari afite ico yakoze? Inyishu rero iri ngaha, ivuga ngo mbega yari aramaze gukebwa cyane ntiyari bwakebwe? Inyishu iravugwa ngaha, inyishu iri muri uyu murongo nyene ngo ntiyari bwahimburwe, ahubwo si nyuma ahubwo ni imbere. Ni ukuvuga ko gukebwa kwa Aburahamu atacu gupfana no kukirwa umugororotsi, ni ukwizera gusa. Nagomba rero urabe ngaha muri iki gice cya 4 kirakenewe cyane, harakenewe cyane ingene Imana yahaye Aburahamu amasezerano yo kuba sekuruza w'abizera bose, kuzohabwa uruvyaro rungana n'umusenyi n'inyenyeri. Ibi byose byavuzwe ngaha mu gice tuzobisigura ngaha mu gice 18 9 n'icumi, igihe turiko turavuga ibijanye n'amasezerano. Tuzobivuga cyane muri bice bizokurikira. Ngaha rero yizeye Imana acaharurwa nk'umugororotsi. Havuga ko rero ngo iyo ukoze mu bisanzwe niwakora wibuke kutazokwiza ibyagezwe byose uzohabwa ingero y'ibyaha. Iyo umuntu akoze ibyaha ahabwa ingero y'urupfu, ingero ihwanye n'ibikorwa byiwe. Rero Imana ingero niyihe yoguha y'ibyaha n'urupfu. Hariho imirongo ibivuga ahanyene muri iki gice cya 4 umurongo wa 4 kumanuka mu bindi bice bikurikira. Ibyaha bibabarirwa atari uko twagize icyo dukora, ahubwo ni kuko twizera. Aburahamu nawe yarizeye. Ngaha rero ikibazo kivuga ngo mbega Aburahamu yagizwe uwera imbere yuko agira ikintu kigaragara ku mubiri. Abakristo iyo bakijijwe, iyo abantu bakiriye Kristo kenshi na kenshi, hanze nta kintu kigaragara. Arashobora kwiyumva mu bundi buryo, ariko inyuma mu mubiri nta kiboneka. Ariko kwizera kwe ku Mana kuba kwamugize uwera, kuko kuba mu mutima hari kiba cyahindutse. Imana rigira icyo ikoze kuko umuntu yizeye. Rero Aburahamu yagizwe uwera kuko yizeye. Rero ubugororotsi ni ingabire duhabwa ko twizera muri Kristo Yesu. Rero reka turabe ibindi vyanditswe ngaha. Ndashaka kuvuga ikindi cyanditswe kimwe kiri ku murongo wa 17. Ku murongo wa 17 havuga iby'amasezerano y'Imana, yuko Imana yamubwiye ngo azoba se w'amahanga menshi. Niko yabwiye Aburahamu. Reka tuwusome mu nyonga z'iyo yizeye, nk'uko vyanditswe ngo nakugize sekuruza w'amahanga menshi, niyo izura abapfuye ikita ibitariho nk'ibiriho. Ayo n'amasezerano Imana yabwiye Aburahamu, nivyo Imana yabwiye Aburahamu. Mbega tuvuga iki ngaha? Turashaka kuvuga yuko
ukwizera gushaka kurema ibitariho. Turashobora kubona ingene Imana ntidushobora kubona uko Imana yobikora, ariko mu kwizera turashaka kwakira ubugororotsi bw'Imana naho tutabibona. Ntidushobora kubikorera kuko ari ingabire y'agakiza. Rero Aburahamu yagizwe se w'amahanga, yagizwe se w'Abisirayeli mu buryo bugaragara, yongera yigwa se w'abizera, abakristo bose mu buryo bwo kwizera, kuko kwizera kwiwe ariko abizera bose bakurikirana. Ngaha rero ku murongo wa 19, kandi ntiyagabanukiwe n'ukwizera, yitegereje umubiri wiwe umaze kuba akaheze, kuko yari amaze imyaka nk'ijana y'amavuka yiwe, na Sara yaraciye, Sara ashaje. Urabona ko ngaha Aburahamu yakiriye amasezerano avuye ku Mana, carayizera. Iyo wizeye amasezerano y'Imana, igihe uyizera, ayo masezerano ahinduka ukuri, Imana irayashitsa. Mu bisanzwe niko bigaragara ko Aburahamu naho yari maze imyaka 100, ubushobozi bwiwe bw'umubiri bwari bwaheze, umubiri we wari washaje rwose, ariko ubushobozi bw'Imana bwaciye bushitsa amasezerano y'Imana mu mubiri wa Aburahamu umaze imyaka 100. Imana ya Aburahamu yagumye yizeye, yaciye ishitsa ivyo yari yavuze naho yarashaje. Igihe Imana rero uyizeye amasezerano yayo, ukayakira, ukayizera, ukayacakira, Imana irashobora gushitsa ivyo yavuze. Uzobona biriko biraja mu ngiro, kandi bizokugira umukristo w'inkomezi, kuko umuntu wese yizeye nka Aburahamu atagize amakenga, atakekeranije, yakiriye amasezerano Imana yashikije. Mbere naho woba ugira ugwe, ukabona uri kurava mu nzira y'Imana, ukaguma wizera, ukavuga ati Yesu ndakwizeye, ntabara. Nkuko Yesu yakije Paulo agira anyike mu mazi, niko nawe Yesu agufata akagukura muri izo ngorane, akaguhagarika ku rutare, ugahagarara ku rutare kugira ngo ushobore gukora ico wahamagariwe. Reka dusome iki cyanditswe ca nyuma kivuga ngo umurongo wa 22, havuga ngo niyo mpamvu rero ukwizera kwiwe yaguharuwe ko nk'ukugororoka, kuko yizeye yaharuwe nk'umugororotsi. Birumvikana cyane ku murongo wa 22. Niyo mpamvu kuko yagumije ukwizera nawe yaciye mu ngorane nyinshi. Rero bivugwa yuko ku murongo wa 24, natwe ubwacu nitwizera nk'uko Aburahamu yizeye, tuzohagarara, kandi tuzohagarara twemewe imbere y'Imana biciye muri Yesu Kristo. Kandi natwe twizera tukahagarara mu kwizera, natwe tuzokwitwa abagororotsi. Iki gice cya 4 nagomba ko icyo gice cya 4 kiraturongora mu gice cya 5, ahavugwa ko naho ntabyiyumvamwo ndavyakira. Ukwizera kwakira ibintu kukabikura mu buryo butaboneka kukabishikana mu buryo buboneka. Birashobora gutwara umwanya, ariko birashoboka. Niwizera Imana, ukayezera amasezerano kubw'abana bawe, kubw'ikintu cyaco cyose, cakira mu masezerano wizere, uzobona ubwiza bw'Imana niwizera. Hariho rero uburyo bushasha. Ubwo buryo bushasha nubuhe? Ntitukigirwa abagororotsi n'ivyagezwe, ariko tugirwa abagororotsi no kwizera, twizera Yesu Kristo. Ubwo n'uburyo bushasha, ni hameri shasha Imana itubonamwo, kandi nibwo buryo bukora. Rero tubandanye mu gice ca 5. Gice ca 5 nico twinjiyemo, kitubwira rero imirongo 2 ya mbere ingene bitangaje cane. Umurongo wa 1 uvuga ngo none rero ko twatsindanishirijwe, ko twagizwe abera n'ukwizera, dufise amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Nigitangaza cane. Kugirwa uwera canke gutunganywa ni intambuko zikurikiranwa. Kugirwa uwera no gutunganywa ni intambuko. Raba uyu murongo utubwira ngo none twaratsindanishirijwe, twagizwe abera no kwizera, dufise amahoro. Iyo tugizwe abera, tugira amahoro y'Imana, kandi tugira amahoro ava ku Mana. Iyo ufitaniye amahoro n'Imana, uba ufitaniye amahoro n'umuntu uwo ari we wese. Iyo ufitaniye amahoro n'Imana, Imana iguha amahoro yayo.
amahoro y'Imana no kugira amahoro ku Mana, ivyo bintu birakorana kugira ngo iyo twizeye, iyo uzi ko Imana igukunda ikwitwararika, biraryoshe. Ni vyiza ko umuntu wese abimenya, wakiriye Kristo wese akabimenya. Kristo niwe aduha amahoro, Kristo umwami wacu niwe aduhuza n'Imana, biranezereye. Rero ataravuga ibijanye rero no gutsindanishirizwa. Inyuma y'ivyo yo gutsindanishirizwa hari kindi kandi duca tugira ubwishikira ku Mana. Ku murongo wa 2 uyu murongo uvuga ati yadushikanishije ukwizera muri ubu buntu duhagazemwo, kandi tunezererwa no kwizigira kuzobona ubwiza bw'Imana. Turizigira ko tuzoshika mu bwiza bw'Imana, turizigira yuko Imana twishikira ubwacu tukayishikako. Ntitugomba kugira umuhuza wundi. Imana iduha gushika ku Mana burundu tudaciye kundi muntu n'umwe. Hari gihe tunanirwa kuko tugomba guca ku bandi, ugasanga mbere n'ivyaha byacu tugomba kuvyaturira abandi, ariko abo twovyaturira bose ntibafise ububasha bwo kutubabarira. Ariko Kristo wenyene niwe afise ububasha bwo kutubabarira, niwe aduhuza n'Imana. Hari inkuru yakana kamwe k'agahungu kagomba kubonana n'umwami, karagenda kegera umwami, kashaka gushika aho umwami ari, ariko hari uruzitiro rukomeye rwakabuza, maze kagomba gushika ku muryango. Hari abapolisi bari hanze, umwe mu bapolisi arakirukana agasohora ati usa nabi, ntushobora kubona umwami. Aragasohora arakirukana, karazunguruka hirya y'urukuta, gatangura kurira, iyo nashobora kubona umwami, kararira. Ariko imbere mu rugo hari akandi kana k'agahungu. Ako kana k'agahungu karagahungu k'umwami. Kumva umwana ari kararira inyuma y'urupango, hamagara aravuga ati uri kurizwa n'iki ga mwana? Uwo mwana aravuga ati jewe nifuza kubona umwami kandi nibishoboka. Uwo mwana w'umuhungu ari imbere mu rugo arakabwira ati ingo ku muryango duhure. Ko gahungu karazuguruka kaja ku muryango. Muri ico gihe kari kiteze ko basubira kukirukana, kandi umuryango abapolisi barawugurura. Ako kana k'umwami karasohoka, gafata ukuboko kakana k'agahungu kari hanze gacafuye, kariko kararira, kuzuye ibivu, kadasa neza. Maze uwo mwana w'umuhungu w'umwami arakazana, arakinjiza. Abapolisi arabarengana, agashikana imbere. Imiryango iruguruka. Umwami amaze kubona ako kana, uwo mwana wiwe aramubaza ati mwana wanje ushaka iki? Umwana w'umuhungu acafuye yaronse uburyo bwo kwinjira ashikira umwami kubera umwana w'umwami amushikanye. Natwe turafise uburenganzira bwo gushika ku Mana kubera umwana wayo Yesu Kristo, kubera Kristo adushikana imbere y'Imana. Igihe dufise ubwoba, igihe turira, aratwumva akadufata ukuboko akadushikana. Mu murongo wa 2 twabonye kugira amahoro y'Imana. Murongo wa 2 tubonye ko dufise ubwishikira imbere y'Imana. Turafise ubwishikira kuko twahinduwe abana bayo, dufise uburenganzira bwo gushikana, bwo gushika imbere y'Imana. Rero tugomba dufise kandi turabura urubanza. Kandi igihe umuntu aje imbere y'Imana, mbega bishoboka gute ngo umuntu agirwe uwera? Mu gice ca 5 twabonye ko turonka amahoro y'Imana. Hama rero twabonye handi havuga ngo burya iyo twakiriye agakiza, mu bisanzwe tuba tudafise ubushobozi bwo kwakira ubwiza bw'Imana bwose. Bisabwa ko Imana idukuza, bisabwa ko iduhindura. Mbega ibikora gute? Reka turabe ngaha muri kice ca 5, turabe umurongo wa 3. Havuga ngo kandi si ivyo vyonyene, ariko kandi tunezerererwa n'amarushwa yacu, kuko tuzi yuko amarushwa yacu adushoboza, afite ico adushoboza. Muri uwo murongo rero wa 3 ngo twuzuye umunezero, ariko turafise ingorane, turafise ibibazo, turafise gutotezwa. Muri uwo murongo wa 5 ingorane, kuko Imana igomba gukuza ubushobozi bwacu. Muri hari zaburi Dawudi yavuze ati mu ngorane, mu vyago ndashobora gukura, mu ngorane zanje niga gukura.
rero ntabwo ushobora gukura mu bihe by'imihezagiro gusa, ahubwo iyo uri mu bihe by'ingorane, iyo uri mu bihe by'ibyago, ni nko kugira imyimenyerezo y'umubiri, umubiri ugakomera. Rero no mu buryo bw'imwemu ingorane ziradukuza, rero tuteza kunezerwa izo ngorane. Rero imigisha izana no gutsindanishirizwa. Mu Baroma kuva kuri 1:5 hari ukwihangana, gutsindanishirizwa, kunesha, tukaguma turabanyenkomezi, kuko Imana iguma ikuza ububasha muri twebwe bwo guhagarara tukanesha ibitero vya shetani. Tugira ukwizera n'ibyizigiro bikadushikana mu ngorane, ingorane zikadushikana mu kwihangana, ukwihangana kukadushikana mu kwizigira ibitaraba. Turakomera rero tugahinduka mu ngeso zacu. None dukura gute? Iyo turi mu ngorane twiga kwihangana, tugasohoka mu ngorane twahindutse, ingeso zacu zahindutse. Ni nkuko duca mu umuriro ukaduhingura. Rero ingorane ni ukuboko kw'Imana kudukuza. Mu nyuma rero mu 5 turagira ibyizigiro kandi. Raba kuva mu 2 gushaka mu 5 tuja mu byizigiro, dusubira kandi mu byizigiro n'umuzingi. Tutangura mu byizigiro, tuvuye mu byizigiro tukagira umunezero, inyuma umunezero tukagira ukwihangana. Nyuma y'ibyo hakagaruka ingorane kandi, ingorane, ibyago. Tugasubira kandi tukihangana, tukizigira ibitaraba, tugakomera, gutyo. Ibyo bihindura ingeso zacu. Tugasubira tukagira ibyizigiro kandi, tugahagarara kandi. Ibyago byinshi, ukwihangana kwinshi, hamwe no guhinduka mu ngeso. Imana iguma ijana natwe mu byizigiro, idukuza, iduhindura, iduhingura, kugira ngo tube abantu, abagabo n'abagore bashobora guhagarara mu bihe by'ibyago, mu gihe nk'iki kibi. Mu gice rero cya 5 turaza kuvuga noneho rero uburenganzira ufise mu mwidegembye wawe. Mbega ni gute umuntu yocirwa urubanza agatsindwa burundu mu isaha imwe, maze mu yindi saha akaba yambitswe izera? Mbega ibyo bigenda gute? Reka tubirabe ingene bishoboka mu gice cya 5. Igice cya 5 kirabitubwira neza. Reka tubirabe mu murongo wa 12 mu gice cya 5. Umviriza uko bigenda uku. Reka ndabisome muri Bibiliya. None rero ko bimeze bityo, nkuko icyaha cazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'icyaha, niko urupfu rushika ku bantu bose, kuko bose bakoze icyaha. Umviriza, icyaha cazanwe mu isi n'umuntu umwe. Uko bimeze, amategeko ni ariko arakora ngaha. Umuvugizi ariko ati nyakubahwa, nimba umuntu umwe yarashoboye kuzana icyaha, umuntu umwe n'ubundi arashobora kugikuraho. Birumvikana, icyaha cazanywe n'umuntu umwe, n'ubundi umwe nyene ashobora kugikura. Umviriza, reka ndaguha akaroro kugira ngo wumve neza ico ndiko ndavuga. Tuko turavuga iki twemeza ko turabana b'Imana, uko byagenze kugira ngo tushushanywe na Kristo. Mu isezerano rya kera turafise inkuru ya Dawidi na Goliyati. Benshi barazi iyo nkuru y'icyo kigabo Goliyati cyaguma gitera ubwoba Abisirayeli, abantu bose bagatinya kukirwanya. Raba rero ngaha umunsi umwe Dawidi, umwana muto, arahaguruka aravuga ati je ngomba kurwanya icyo kigabo. Raba rero ngaha igihe amahanga yari kararwana, abantu ibihumbi byinshi bagapfa, niko izo ntambara zagenda kera. Mugo muri iki gihe rero hari itandukaniro. Icyo kigabo kinini cavuze kiti ni mumpe umuntu umwe wenyine turwane, uwo muntu ninamunesha muzoca muba abagurano bacu, niyanesha natwe tuzoca tuba abagurano banyu. Ngaha rero ni byiza ko umuntu hatahura kugira ngo dutahure noneho uko vyariko biragenda, kugira ngo twebwe duhabwe umwidegembyo mu gihe twari twatsinzwe n'urubanza. Nuko hari umuntu yahagaze mu kibanza cacu. Ngaha rero Dawidi ahagaze imbere ya Goliyati, akana kagahungu gafise itopito. Maze rero
urugabo Goliyati rwari rufise inkinzo n'inkota atera ubwoba cyane Dawidi. Dawidi rero ngaha Dawidi atangura kubwira rwa rugabo kubera rwari rumubajije ruti mbega urimbwa wibaza ko ndimbwa uje kuntera nk'imbwa. Dawidi aramwishura ati waje kuntera nawe ufise inkinzo n'inkota ariko nje kugutera mu izina ry'Imana yacu. Murazi iyo nkuru. Mu mpera z'iyo nkuru mbere ko ndayiheza ngomba nsigure ndakwereke Dawidi ndakwereke na Goliyati. Muri Goliyati hari Abafilisitiya bose, muri Dawidi naho hari Abisirayeli bose. N'umugore atazi uko biriko biragenda yarari muri Dawidi. Muri Dawidi kuri uwo munsi hari akana gato kavutse uwo munsi. Uwo mwana yari muri Dawidi. Uwo mwana ntiyarazi ibyo Dawidi ariko arakora, ariko Dawidi yarahagarariye uwo mwana mutoyi. Muri Dawidi hari umutama ashaje gose ari yibereye mu ngorane atazi biriko biraba. Yari muri Dawidi. Umwisirayeli wese yari muri Dawidi n'utarazi biriko biraba, n'utarashoboye gukora n'ikintu na kimwe yari muri Dawidi. Dawidi rero amaze guhura na Goliyati benshi ntibari bazi biriko biraba, ariko Dawidi yari yiteguriye kurwanya Goliyati. Rero uko byari bimeze nuko igihe Goliyati anesheje Abisirayeli bateza guca bakorera Abafilisitiya. Igihe naho Dawidi anesheje Abafilisitiya bateza gukorera Abisirayeli. Nuko rero byari bimeze rero muri ya sentare yacu. Muri ya sentare yacu havugwa ngo nimba umuntu umwe yarazanye icaha mu isi, umuntu umwe yogikura mu isi. Ngaha rero Dawidi yari yiteguriye kugwanira Abisirayeli bose ari umuntu umwe gusa. Igihe Dawidi yari kuneshwa Abisirayeli bose bateza guca baba abagurano b'Abafilisitiya. Ngaha rero Dawidi arahagurutse atangwe kuzungagiza wa mugozi, atera ibuye rigwa mu ruhanga rwa wa muhizi w'Abafilisitiya, agaragurika hasi. Dawidi akotora inkota yiwe arayimucumita amuca umutwe. Rero ngaha Abisirayeli bamaze gutsinda, Dawidi amaze gutsinda, bari bamaze gutsinda Abisirayeli bose. Twiyumvire nk'umunsi umwe imbere uko iyo ntambara iba, hari akana ka Kisirayeli kagahungu kiviriye ku ishure, kayifitiye ibikoresho byako byo ku ishure. Umufilisitiya w'umwana kagasunuza, kagahenuza, agaca afata ibitabo byako gatangura kubikanagirira hasi. Ko kana ka Kisirayeli ntaco gashoboye gukora. Ariko umunsi rero Dawidi atsinze ca Goliyati, uwo munsi abo bana bariko barasuguma barashibura Abisirayeli ntibashobora kubikora, kuko umwana w'Umwisirayeli yari yamaze kugira ububasha hejuru y'umwana w'Umufilisitiya, kuko hariho uwishe umurongozi wabo. Si umurongozi wabo gusa, ahubwo n'uwari abahagarariye. Kristo rero nuku natwe yaduhagarariye igihe yaja ku musaraba. Yavuze ati rero ubu rero ngaha rero kuri uyu murongo harano umurongo wa 6 havuga ngo igihe tutari dufise ivyizigiro, tutari dufise inkomezi, kuko tutashobora kwikiza, harabaye igihe Kristo ro yadupfiriye, aradupfira tutubaha Imana. Kristo yarampagarariye ku musaraba, arandihira ico yatezwa kuriha. Ngaha rero haragaragara ikintu kidasanzwe, yuko umuntu umwe yatanze ubuzima bwiwe akabutangira abantu batubaha Imana. Ngaha rero Imana ya ntitwayubaha, twara abantu bacafuye, twara abantu tutayizi. Biratangaje rero ingene Kristo yaciye adupfira mu gihe twara abanyabyaha tutayubaha. Mu murongo w'10 havuga ngo ko twujujwe n'Imana n'urupfu rw'umwana wayo tukiri abansi bayo, none tumaze kuzuzwa nayo, ubugingo bwiwe buzorushiriza kudukiza. Ubu turi mu muryango w'Imana, ubu twaramaze kuzuzwa n'Imana. Mu gice ca 5 ku murongo wa 17 haratubwira ingene kuko turi abo mu muryango w'Imana
tuzi neza ko Kristo yadupfiriye mu murongo wa 15 ngo ko igicumuro c'umuntu umwe cazanywe cyatumye benshi bapfa. Ubuntu bw'Imana n'ingabire y'ubuntu bituma umwe niwe Yesu Kristo byarushirije gusaguka kuri benshi mu buzima bwa Yesu Kristo. Rero ihame nuko rimeze. Ubu twese turi muri Kristo Yesu. Ubu turi muri Kristo Yesu. Umuntu umwe rero ari we Kristo. Ubu ubuzima bwe buri hagati muri twebwe kuko yaramaze kuturihira. Havugwa ngo kandi iyo ngabire ntiyaje nk'icyazanywe n'igicumuro c'umuntu umwe, kuko gucirwa urubanza kwazanywe n'umuntu umwe. Kristo rero ntiyaturihiye nk'umuntu arishe akantu gato, yaturihiye byinshi, yaturihiye ibirengeye. Ubu turi abantu batangaje kuko urubanza rwaratuvuyeko. Adamu yatuzanye ku rubanza, ariko Kristo yatuzanye ingabire y'ubuntu budashira no kugororoka no gutsindanishirizwa ubugororotsi. Turabera, turabahambaye nk'uko igicumuro mu murongo wa 15 havuga igicumuro cazanywe n'umuntu umwe. Uko niko umuntu umwe ashobora kudushira ku ngoma, ashobora kudutsindanishiriza, ashobora kutugira bera. Kuko Kristo rero yapfuye mu vy'ukuri. Uyu munsi abakiriye Kristo, ubuntu bwiwe buri muri bo, imbabazi zayo ziri muri bo. Ubu rero nabera nabatunganye, rero baganzanya na Kristo. Rero twebwe muri iki gihe, muri ubu buzima turiho, tuganzanye na Kristo Mesiya wasizwe amavuta. Rero ico Kristo yadukoreye kwari kudukura ko umuvumo wavuye kuri Adamu. Ubu rero turabidegembya. Ntiturabidegembya ngo tube abo turi bo gusa, ahubwo tuganze. Bisigura ngo tuganze muri ubu buzima, ntitubeho nk'abantu bari munsi y'urubanza, bari munsi vyagezwe. Turiho nk'abami n'abaherezi muri ubu buzima, biciye mu buzima n'urupfu rwa Yesu Kristo. Rero ubu turafise ico tubonye ngaha, yuko tutakigomba kugendera ubuzima bwacu, tutakigomba kubaho nkuko twigombera, tugomba kubaho nkuko Kristo atugomba. Maze rero wamuhagarikiza akavuga ati, nyakubahwa, raba rero iyi ngorane yaje muri iyi si. Raba nyakubahwa mucamanza, yazanywe n'umuntu umwe. Mu gice ca mbere umurongo wa 12 gushika ku mpera y'ico gice, ico gicumuro cazanywe n'umuntu umwe mw'isi. None nagomba witegereze ngaha nyakubahwa, yuko hari uwundi muntu umwe yaje kugira ngo atange umwidegembyo, akure ico gicumuro ku bantu. Igihe uwo muntu yapfa, abantu bose barapfuye. Igihe uwo muntu yazuka, abo bantu bose barazutse. Mu yandi majambo, ico Kristo yakoze nanje nico nakoze. Yarampagarariye, ahagarara imbere y'Imana, iburyo bw'Imana, akamvugira. Bibiliya ivuga ngo niwe atuvugira imbere y'Imana, niwe adusengera buri munsi, kuko ariwe atuvugira, ariwe aduhagarariye, niwe muvugizi wacu, niwe hagarara imbere y'Imana atuvugira. Uyu munsi rero nagomba ndaguhamagarire kuraba yuko ari uburenganzira bwacu, twagizwe abera ko ari uburenganzira bwacu, kuko icasabwa cararishwe. Ico twatezwa kuriha, hariho waje nakiturihira. Rero kubw'urukundo rw'Imana, urukundo rw'Imana rwatumye umwana wayo, maze umwana wayo aca arariha. Rero kuko umwana wayo yaturihiye, turi abagororotsi, kuko Imana nayo igororotse. Mu bisanzwe iyo umuntu arishe, ivyo yarihiye bitezwa gutangwa. Rero kuko ukugoroka kwacu kwarihiwe, natwe duca tukwakira. Ngomba nsege kugira ngo Imana ikoreshe ubu butumwa kugira ngo ikwigishe, umenye yuko ico yakoze mu buzima bwawe, mu buzima bwacu ari uburenganzira. Tukigendere kugira ngo Imana irushirize gukorera muri twebwe. Rero kuko uri umuntu wayo, nagomba utahure ko uruhambaye. Reka dusenge. Data, kuri uyu munsi turagushimiye muri byose, uko watugize abagororotsi mu bwo kwizera. Turagushimiye kubwo kwizera washize muri twebwe. Waradukijije, uduha gukira,
uduha gukira urubanza rwe bidashira. Turagushimiye ko turi muri Kristo uyu munsi dutsindanishirijwe. Kristo umuntu umwe gusa yakuyeho ibyaha byacu akabikurira isi yose. Rero kuri uyu munsi nahacu kugira ngo twakire uko kugororoka. Rero Mana ndagusabye kugira ngo aya majambo umuntu wese ayumvise atahure, tumenye yuko atari kubw'ingufu zacu ahubwo ari kubwawe, aho duhinduka bidegembya. Ukoreshe rero ibyo byiyumviro bivuye mu ijambo ry'Imana kugira ngo tugira bidegembya, turushize gukunda Kristo wasizwe amavuta, ari we Kristo, mu izina rya Yesu. Amen. Amen.